che le capiane le con amgai di munente a più baci. Ok, lei ni c'è un munente a telefone. Yanze ko muhari. Ariko Mariam sheri twasoma nawe neza. Ok. No nyusura go rugabo. Umunyamyara. Wo muri We Love Music. Yanze ko Mariam. Guys, ndabona tu. Oh, yana tokata kweli guys. Izo bikumizamwo. No, guys, namusavye nje. Ego nasavye relation jewe. Kandi guys namukunze arakana gatoyi kabi, Jacques ataramenya no kubrosa. Ariko ubu yaramenye gusuka, arisiga amavuta agafata na fondote, asigara umeka akomeye cyane. Ariko rero ndatangara ico gihe. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Kwica ndagusaba Facebook yakora nagukunze no menga utwenga nabi jana shandagwanure udozura twenga neza. Nikibazo ari office. Hello, abakunzi ba Ami Show TV bagiranyake. Bagiranyake bambi kumiza ngo naca ariko. Hello guys, abakunzi ba Ami Show TV bari banyatse akanuze nkanje ariko ntaco ni bon. Kuri micro ni Krista wa mkoga wanyu aho turi kumwe murabazi sijya mbere mwabonye n'abashushu banje bama murabamenyereye antuka mbe baride kwipresenta. OK, tangura office nyene micro ganyishure na pensi. Oya twavuga iki tuvuga kabintu tazakuba ariko no musimbo mwarameza basanzwe banzindi badasingombwa ngo ni present ndasavye ni Obelix wa undi nyene mumenyereye yitwikira akandi atwitse batigera bazima ya amhiya no musina tembereye murundi kazi wacu murundi kazi taraje turuza uyu numumeti baje tuze numumeti ya dumeti kuko mes cheveux genre bikuntu neye ya no okay urabamenyesheje rero ndi umwana w'umuzungu ya mama wanje n'umuzungu kazi mugavi wanje n'umuntu wa ego ariko je nibaze ko natoye mail wanje ko ndamukunda cyane ya I like my mother kandi cyane. Okay, merci kwidondora ntuka uridondoye bikwiye kandi bitari bikenewe yabivuze. Ira uranchokoje kandi urantanguye. Ana urati ko turi aba besto. Je te connais pas. Est-ce qu'on se connaît? Je sais pas te nega. Uno musi ni yakira vérité qui compte. Abantu yo ano araza kupresenta ikiganiro mu nyuma tena je niyo mpamvu guys niyo mpamvu. Ego je nigeze kwipresenta je nitwa Era Kare nishimye. Ego nkaba ndabakunda cyane abagenzi abakunzi bo muri Arabic. Yo nayimvuze shene yanje sorry bo muri Ami Show TV. Urafite TV? Abdenarit? Arabit. Guys nationality net TV ro nka ngaho. Uyunye twamadoama ntari iyo TV uramaze ko na views iro. Oya nta ndabona. No yo Krista ridiamanje vugeje icuno mu. No musi ni yakira vérité qui compte. Toi yaraheje vuga ngo ngurazi ko turaba best. Ngaje ndibu mperuka. Turaba best no. Je sais pas quand bagiye guhura baraba best kandi muko kuba wa best bacha barankuramo uno musi ni yakira vérité qui compte tuvugize ukuri nga je bimbwira nimero ya WhatsApp wayishize he kwa Sheri ni very important genda tuge muri telefone yanje ko yari yanyujuje telefone
oya ndiko ndavugisha ukuri sitopre baje nivyari empa kandi stati zawe uruza stati ukamengana ubunyegeri butonze ku murongo bugiye urambeshe ela mvugishirize ukuri ndagusa atanguza misi yose amajambo ya bonjour kwa de akasubiza inuzenya imvura iraguye arasubiza video ya TikTok munyuma ifoto ya mutwe wiwe munyuma amafoto yiwe ayabagenzi biwe yandi agatondekeje nko munyegere bugiye kwimba gusa ivyo tukavuga nyagasani urumva tuvuge ku cyatutanye turasavye imvura igire none si verite qui compte nico tuvugana nankuyemo ryari ela twagukuyemo kuva umunsi tangura kugira ubuyuwayi wari umuyuwayi nka wa muntu nigira kuvuga kuri TV genre sinshimye gusa kuvuga rya zina ryoko rya vari interanoze niyo mpamvu twagukuyemo ariko sorry ni washima guhindura comportement yawe tuza gusubiza mu tori okay ine ndabeshe basi ishuma wevuga impamvu wamukuye mu jemvu zi wanje jewe n'uyu turaba best ariko jewe n'uyu ntituraba best uyu ntaturimo nanje uturaba best aba none aba best twavuze ingene twamukuyemo turi batatu genre twaraba best twese turi batatu twamukuyemo kubera iki nuko ari ndaya mbaya washaka kuntwara genre kandi uzi ko Krista ankunda sasa umuturagaro pu turi ari paratura turi twa ah ouais diparatura et puis urashaka kubona ko afite telefone yako afite telefone ya desa ako ka iPhone zacu twiguriye zatuzimbye z'abavakansiye stand up umva mumfashe vraiment mumfashe ndonge telefone umbe urukuta ifite turagwara kuri ecran deja niba imituragaro yavuze telefone yamenetse basha bakunzi ba umaze kubona tugiye mu timu yacu reka bakunzi b'TV yacu reka je ndabazikiye sana navyeme ntacu reka baramutelefone guys jenditaba kandi jenda mara macho umuntu ashija mu tumushire muri allo tumushire ni sawa ndacari andi nakubwira kuri 14 mu mirango kuri romanke kuri 14 mirango kuri romanke ndikumena nda turashaka kumena wa mbebe wawe comment s'appelle Ela na Krista hongeye ko na Krista ego sabashiri babiri no munsi ishusho hama oya hagurika ndamukopera oui reka nje tsapu tuvugana ndazi ko abarundi ivyo ubwo kiganiro shusho bayi bakunze okay voilà yo guys no saba yuko netse ko ni iPhone ego yaironse ejo acha pata guys yo ya no reka tuvyoze nacho reka mbazika tunagira mbaze Krista wadutume ngaha kandi warigeze kuvuga ngo pose mine question hama barakwaje ngo Krista arameze yagiye he wavuze ngo ari kurondera agafu k'abana eske Krista arameze yarananiwe no kurondera agafu k'abana nga mu Burundi mu gihe twari dusanzwe tuzi ko ari umukobwa ashoboye cyane yakora neza yaturyohereza umunsi ku bantu bamwe twaronse amasource mu buzima sivyo yari umuntu vraiment je ndavye video ziwe nkunda cyane genre ndamushaka kumufata nk'umukaje ushaka kutubwira ari he ariko waravuze ngo yagiye kurondera agasa wabivuze uri peut-être mu Burundi ni yaragarutse kwanza ubu arino really urafite promesse yanje na niyo
kumutelefona guys tubikore guys ni fan nje na hands yeah okay yeah Ombiza guys ndifuza kuvuga no mukwa kwanda mukunda canja numuntu nkunda sana sivyo el nta mukunda nyine rwa rukundo rwa rukundo no sindamukunda urwo rukundo muyumvira Jean ndakunda uko ameze wewe byiwe ya epi ndifuza kuzokurana igikorwa nawe kandi bidatinze no numusaba nka ampe nka 4 jours nzobe nakoranye ikintu tuguma dukora muri guys tuguma dukora mu mvura ko turakunda telefone bavuga icyuma okay mugacide place gatonye basi tu déplacer okay twari twimutse twari kubera akavura guys imvura mwayibonye Jean yari igoranye gato hama nkuko yabivuze yari yavuze yuko agira telefone yego twavuze ko tugira telefone la meze ariko ari no yavuye yari kurondera gafu kabana nimba nibesheje nabonye statue ari kumwe na Mona twabonye statue kuri statue ya Mona Wada twabonye bari babiri bisigura ko yaje nubwo yakoze amakosa agafungisha Benturo ya narashavuye ya okay so gusa two tubona umenga ntari ku murongo nari en ligne twabonye telefone guys dukoresha for me dukoreshe amayinite asanzwe guys na amayinite ariko mfise nandu nkira amatumufone guys dutuma amayinite no limikashe reka ndabiya kabiri numero yo ya kabiri limikashe guys tugira duhamagara limikashe aze tugura amayinite sinshobora kuvyemera atari en ligne turakoresha appel isanzwe ni duke guys ndukenye turamuhamagara reka hamagara limikashe gatebye Christiana urakundwa aho uri hose arakunzwe vraiment murabibona aremeye kunyagirwa kuja kugura amayinite mu mvura kugira nyine ashobore kumutelefona Christiana kugura amayinite wayaronse none ego meje kuyagura igihumbi guys meje kugura amayinite igihumbi ndagwa nimero yiwe rero ya limiter yariho limiter D'abord guys kora kumukunda ndaguza amayinite vraiment kora kumukunda guys turagize igiso hari nimero zibiri est-ce tuza kumenya kari yihe akoresha je turese yakuri zose ha mari twasanga atari we naho en fait ya kabiri sanzo ndayifise voir hey guys nekonda jakanu karankwatse aragiye en ligne oya dukoresha amayinite singo mwango umviriza reka tumutelefone en ligne ntihashamenya aragiye en ligne naco reka dukore amayinite genda mutelefone gatwi kibanyici naco kwagiye on arishuye oui merci kandi aragize appel turamutelefone tumutelefone yo nayi arase kwita peut-être kari occupé guys mutabe ni mo yusandituma no ari occupé andika shushu umva ari occupé oya umviriza mugiye turagukeneye muri naco mugize kuri umwanya muri interview yoca bimenya peut-être ko uyu mwanya ateka aratanga ama interview sawa guys turamusavye kisose amudusabe genre ati tosha uvugana même 5 minutes zonyene appel sanzwe canke appel ya WhatsApp abitwemere turabisavye ndamugiye ko umuntu yashaka kumvugisha ndamubwira ibindi ndamwandikira mubwiye ko ari umuntu ashaka kumuvugisha atavuganye nawe unyashaka gupfa guys genda basi mugire audio basi ego wandike bisigo ko ashobora kuba hari ahantu hari peut-être audio mumandike d'abord tinonuka voice mumandike tinonuka audio guys ndabonye mu monitor ngo munamo guys kumba ari en couple guys navyo twari tuzi turabe
muri aba nene mu ya aremeye ko gira audio arashobora kuyigira audio. OK guys je vais métaboliser d'abord guys reka basi ndamuteguze ntaze kumva ari uruji rw'umuhungu ruhindutse azi ko guys ya telefone yo vimeneka turagoa bose banguriye kukuvugisha please du umwanya genre sali umeze neza urakomeye nitwa Obelix ndibaza basi uwo bundi na gato we nubwo uri Mr. Kati genre akomeye cyane nifuje kuramutsa cyane kuko ndagukunda genre sinzi birambamwo genre kandi turagusabye uduhe apere y'iminota 5 uzobukoze ndabigusabye ndabikwinginze uzobukoze please ubinkorera basi nk'umuntu agerageza kukwitaho mu by'ukora mu bintu byawe nyine nka byose ya nta bindi se novuga wenda savye yari yabagije ninde hinga aca yumviriza audio aca mwumva guys turasavye twumvirize imvije audio ikintu giye kuhaba ariko tuwe turatera inkuru nanabonye ngo monamo gute ushobora kwandika ko umukobwa mugenza wa monamo je l'aime trop bisigura rero mugenda mukunda vraiment ndamushira cyangwa muri za façon abantu birirwa baravuga ngo zaba OK umviriza twe tuvuze ikiganiro ya c'était ya kila danite kikonje ivya Christiana vyaje mu nyuma uko tugira rero turi batatu kandi dusanzwe tugendana ukuntu uko bankuye turazwi oya twagusubijemo ariko twasabye ngo wihanure ego oya narayirangiza neza nabonye apere apere none ariko apere yanse ngitwa niye tinama chenda yumviza en fait yari mu nama abasha tamwishe gute ari mu nama guys yombwire ko byari bihutiye gato ibi bintu turimo no guys ndashaka guhagarika ikiganiro twabikora yavuye mu nama oya bon turazogira indi interview barazoira abatwe hama telefone OK guys rero igano cyacu tugira twiyoze vya ndahogira mejeje ati bizu aratubasha asanzwe ari umusheri ameze neza yayumvirije no voice arumvise après ati bizu en fait umugwaye twese je ndamugwaye biri bidasa guys barambwiye ngo bizu c'est mon bien je rêve c'est toi non tumwiyoze gato yasho turabandanya nka adumwanya ntigiza kugira na penda aje ko namumvise voice no baba no monsi ego hama guys twariko turavuga ngo tugendana turi batatu ni giki warusha tukuvuga rero okay naisha kuvuga ni wese urabona ko twera turi batatu uno munsi kuno tugenda kuko era tugendana ariko yitije kumbaza atashe kumbaza kandi uno munsi yakira banje tukavugana na Obelix yashe kumbaza ntakumbaza tuwazanye akekiye kumaisha abakati ziko kula kule ndio ariko tukubikuriye muri mwaka ikunda cyakubona tutaje konda mwamira nini tuhanurane yeye bibaraje guys turabandanije OK mbaza mwese mbaza umwe atora umwe abaza hamunda umwe atora undi abaza why nakudira zuranyanyira ego narabikoze j'en ai beaucoup de pleuve muri Obelix tugenda byibuka wasabye Facebook izina yo kuri Facebook na WhatsApp na WhatsApp ucumbira ko WhatsApp ufise muga tunagwa Facebook yacu turavugana guys naramutiraje ndavyibuka guys arabi nacu
yaherera nawe wamukazi genda umubwire ujya mvuga ko ndamukunda namubwiye ngo genda umubwire aravyibuka genda umubwire ko ujya mukobwa ndamukunda nshaka umunsi naje mu gatumba azompa umwanya tuvugane ariko yamwishuye ngo gazi sinjye umunwa yamwishuye ngo uramubwira n'ivyakunda nzoza n'ibitakunda keke sinzogira iki sinzoza et puis numva ko yakunda n'agatipe kitwa Bertrand ego kinzobe karikari kaba mukajaga story yawe yose narayimenye guys uramuzi ariko voilà nesembwe n'umukuzine wanje oya ni ahubwo yakundana nawe guys tuvyihoze guys yoza ko birebeye guys namutazi guys narayivuze kenshi Nikisheri nari kwemera guys nakayipokita kademu ndaki naje tubandaye ninde ni wewe namusitwakwitwa n'inkuba okay era ushaka ela Vega baixa, ela na música. Alguém tem uma melhor amiga? Ele Gandhi fazia aqui. Mas eu acho que ele tá aí. Chana, nada de convite. Ela. Yeah. Da cidade. Chegando eu tive na que foi jogar para ver ela que chega na cidade. Ela caminha aí. Ela abuya uyumwana abuya. Anda no piso. Abuya. Ego. Abuya. Guys. Ah non, je vais sinakudetesta gusa ndakubwiza ukuri irebwe ariko nawe urambwiza ukuri my dear urambwiza ukuri siwoni binatanguye siwoni binatanguye vuga ndabikubwira urambwiza ukuri nawe ishinda kubaza sawa elle abandonne la question kubera azi yuko nane namubaza nizo turimo gazi murayibazanya byishure amana wavu Okay, timbe ni bon. Timba ura teams okay jewe rero ahantu nari mvuye Jean hari umugenzi wanje yavuye muri Canada rero yarafise agapati today rero kubera narifise ni programme nabo mwumvirize combien de fois I like this man mwumvirize combien de fois ndabakunda aba bantu guys kubera ndabakunda baanye nemeye kureka iyo party yaba y'umuntu ze y'umukam from Canada ndamubwiye ati umviriza yes sawa sino mu diaspora umviriza yaravuye muri Canada rero uno muzi iturongora umviriza yaravuye muri Canada aca yoganiza agafete rero uno musi yari nitwo banki urumva rero kuva mu gatondo gushika ku mugoroba iyo pati nubu iracaba sivyo rero naciye mvuga ati no comme yari yanyemvise reka juste ngende gusa ambone and then changaruka ndababwiye nsingaba nta na 30 minutes maze nafashe moto ndagenda hama candagaruka sensia naimaze saba sinaimaze mugana nyarutse uko biri kose sinabaceje ukina kimwe juste kubera respect ndabaha aba bantu yeah so nani ngenda kubaza ndambaza Krista nyene okay Krista uranyishura ukuri s'il te plaît atishukuri nabyo kumara amajana yes no ari ngaho Felix mana ngiye umuntu rero je namamfana kuvuga ibintu ahari okay Krista ndashobora kubaza impamvu wadutaye ngaha nawewe wadutaye ngaha ukaja mu modoka y'umuntu entre tutanazi imodoka guys imodoka nziza vraiment baragenda
baragaruka icyo ni cya mbere nshaka ko ndakumenya impamvu yadutaye icya kabiri urya muntu yarinde kuri wewe kandi ndetse ikindi kibazo nanjye nobariza ngaho nyene hama wayi winjiye mu modoka nziza ugasanga jewe na bibi wangu ndakunyiraga para biguriye mutuera twageza twantahamwo ukatuva mu modoka nziza atari amajana atanu ufite udutunyura kifana guys aka nitwe twakamuguriye n'ijana rya kugaruye yari mu modoka nziza imagine ibyo bintu se basha nzinanye n'abanyamwaro umva n'abanyamwaro nta n'ikindi umva kumenya nange n'ingorane okay ndabatera inkuru rero sinzi ko n'imbere ya kamera haba nk'ibintu byo kubesha miki urankiyake guys kumbe baraziranye guys ibintu biraryoshe oya turamutefuna kubera yoyo mikizi nta modoka kwise okay bisigwa ko yari yayikoresha yari yayitiye guys ndasavye none uyo aracagenda n'abantu batira imodoka Kristo cyo gituma atarutse n'amuha ifana n'ivyemagazi nigeza mu hano kuri twagize ibintu by'amatika yote twazanye ama pizza nizo ko turajya jagazi yashitse bijyanye nko kumega iwabo ntibafungura kandi avuye mu modoka yo mu diaspora unaye yagiye ku mu diaspora nanje nazanye nje namuguri imagine guys ngo ari mu mapari guys ngo abana bavuye muri Canada Zariza guys no twakotije guys guys urabona uyafye sinakijya kinani okay umbiza guys kada bisho Miki anyway tkorana kubonye na Miki arimo Miki n'umujournaliste nkatwe Miki turagenda nuko uwo mutugano nyireka kuwinjirango akoko ndawinjirango niwe ntangurire amaze kwinjira mu ngoma ndamana nawe kuma kwicwa n'ikitubandi ndavuga ati kaninjire ndinjira nuko byagenze Obelix nagituma Obelix gituma tinjiye Obelix nagituma tinjiye yekeje yaje kumuraba umukobwa araho sasama yaje kumugira akaviziniko yamwerekeje izina zene nagusaze ngo vuge puis guys yaje afite iPhone ikade ko mu diaspora kuturongora urabibona biraharaje umukobwa yafashe telefone arayuzuza ari foto zagazi birashita ego hamagaze nje mutarabaza ngatwariye pizza guys twayiriye ni number girl bibaza yuko twabesha abantu abakobwa mu kwifoto zubona basongora iminwa guys voilà ok on continue okay reka kugira ntabone ko namugaye ndimwe interview bacu okay nanishyuye yo umuntu yataranira iphone yanditse ko ngo muhanzi Mariam sheri twasoma nawe neza okay nawe nyurusura gurugabo n'umunyamyaka wo muri We Love Music yanditse ko Mariam guys ndabona tu oya natazokata kweli guys ibyo bikumizamwo ibintu byo kanga wewe umwiji okay Obelix rero nanje nicenda mukwiye kubaza Obelix amuco mubaza kagiye kigana shabaye kirekire mali okay Obelix ndashaka kugira bibiri ego gusa byihuse ego icyambere urankunda okay ati ishaka binacu bon ndashaka umuco cyane kora ndashaka umuco kuri yamwiteye yahekera kumubwira ko na iki kizina ubu kwemera ko navuga wigira okay kugukunda ndagukunda kandi urabizi kandi nzo kuva kera et puis kuvuga ngo interview twakoranye na Sky nivyo navuze nibaza ko Satpia yaremvye ngo kuba kizina byarafashe iki nguvu
inguvu nyinshi genre ni nkuko nayo kwigira umusazi niko nayo kwigira umusazi ni nkuko nayo gufata akagira muri abandi gusa genre kuko na Ruvin turatwe yakora ama video na Sky bari gusa genre menga yagize kaina mariko ara musisa uratse byose byakozwe ndibuka ko nibi bitaciyeho nani Benturo yarafashe umutwe wa Mona awushira kuri pike y'umuntu ari gusa kandi ntabwo ari Mona byose nibikogwa genre ni ikintu gituma sinumva ko n'ubuvayo abastar dukora kugira turabe ko rya zina ryacu duto genre ritozima mujya mwanya rigiye kuzima gukora ikosa kugira riduge hama ukadosaba excuse ryaduze mugabo hagize icavuzwe Obelix akavugwa mu ndabikora mbizi kandi ndabikora nibigira nkana wantahuye kandi nibaza ko natanguye kumudraga guys nijya interview ntarayikore yaranzi neza narakangutse ntakirundo ndayikubaje no sonye no wakangutse benshi niko ko n'umugirlfriend wanje yankatiye ndafise voice yandungikiye musayibona genre je prie nararize bidashoboka ndavyibuka kandi niyo ndayibutse ndumva mbabaye ko so utuvyihoje ndasavye okay gusa byarabaye kandi byaraheze jewe nanje kibazo ikibazo ca mbere kubera iki wahisemo kumvira umugenzi jewe Ela kwanza Ela igituma nahisemo kugira umugenzi uri umwana mwiza uratahurana genre uri sympathique kandi na Diana ego ari sympathique niko babivuga indimi ziratugora genre umwana mwiza cyane et puis ubu Krista ivyo biri entre parenthèses sindamwanka ndamukunda katukibiki ico kintu tuzokimenya maze guys nzokima turi mbukisa ama guys turashimiye cyane kuba mwadukurikiranye urabitse urakunda cyane genre hama twasaba ko mwogira share comment yambwiye ngo sinzoze ndanyarutse ibintu mu kubivuga ngo nze ndatwara ikintu bukebuke no biba biryoshe binyarukiye ndabinyarukije okay guys mwe share comment subscribe na like turakunda cyane mudukurikirana kuri channel yacu ya Amisho TV ego guys kuko arakeneye ama views afise 2 umuntu nk'uyu apost ikintu kuri YouTube ugasanga ifise views zibiri birateye isoni cyane guys kandi turabakunda cyane ciao ciao urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Amisho TV amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu barenga imifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.